nk'uko mubizi mu Burundi abakenyezi ni kirumara niryo shingiro ry'iterambere ry'igihugu. Benshi muri bo bakora ibikorwa vy'uburimyi, nibo soko ry'ubuzima. Ivyo rero ntitwovyirengagiza uruhara rwabo ku munsi nk'uyu, ariko kandi n'umunsi ushitse tuzi yuko abakenyezi mu Burundi babangamiwe n'ubutegetsi buriho kubera yuko butabaha ikibanza gikwiye, ariko hanini bakaba ari nabo aba mbere babona ingaruka z'intwaro mbi iri mu Burundi, intwaro ibatoteza, ibapfunga, kandi aribo mushinge w'ubuzima bw'igihugu. Turavuga nk'akarorero ibijanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryimonogoje mu gihugu c'u Burundi, aho kugira nabi umukenyezi umengo nibisanzwe ababigize badakurikiranwa. Tukaba tuzi yuko ibijanye n'ihohoterwa mu ngo ry'abakenyezi rigera ku bice 40% ukurikije ibiharuro mpuzamakungu dufise. Aha rero ntitwokwibagira benshi batabakomoka. Murazi abakenyezi benshi baja mu bihugu vy'Abarabu kurondera ubuzima, kandi mu buryo womengo ahubwo n'abagenda bagiye nk'abagurishijwe. Ikindi rero twovuga ni uruhara rwa leta iyo ibintu nk'ibi biriko biraba. Leta niyo ibibazwa, niyo ibigira, mbere n'iryo hohotera ry'abakenyezi rimwo mu babikora. Ibi rero ni kugira ngo duhamagarire cane cane amashirahamwe mpuzamakungu kuraba iki kibazo c'u Burundi, basubire bashira ijisho ku Burundi ku bijanye n'ubuzima bw'umukenyezi muri rusange, kuko ubutegetsi buriho bubamereye nabi, burabahohotera. Rero akaba n'akaryo ko gutera kamo abakenyezi, kubabwira kwijukira no guharanira nabo nyene ubuzima bwa politike, kuko nibo benshi mu gihugu, kandi iyo igihugu gitwawe nabi ingaruka ziba kuri bo kurusha abandi.